Ezekiyeli yari umuherezi. Insomye igitabo ciwe n'umugabo nagiye gusanga yahisemwo kubaha no kumvira Imana ku buryo yakurikiza ikintu cyose Imana imubwiye kiguma canke cyoroha. Uko hari igihe dukurikiza ivyoroshe, ibigumye tukabikwepa tukavuga nawe ni ibintu nta n'uwundi muntu yona bishobora mbere. Ezekiyeli n'umukozi w'Imana yabaye umuvugabutumwa wo mwibarabara i Babuloni, nukuvuga ngo mu gihugu kitari ikiwabo. Yari afise ubutumwa bumeze gute? Bwari ubutumwa bw'imburi n'ubutumwa bwo kuremesha abantu ko hariho ivyizigiro hamwe umuntu amaze guhindukira. Usomye muri iki gitabo ciwe hariho ahantu Imana yamusavye iramubwira ngo Ezekiyeli, kuva uyu munsi uryamire urubavu rumwe udahindukiye imisi 390. Muce muza murishira mu kibanza ca Ezekiyeli. Ezekiyeli yaciye agenda araryamira urwo rubavu. Naciye ndavyiyumvira ndavuga ni mbega yabibwira jewe honyene iyo naryamiye umwanya munini urubavu rumwe, umengo hose hatonekaye, umengo hose hacitse ibisebe. Imisi 390, umwaka urenga uryamiye urubavu rumwe udahindukira. Ezekiyeli aragenda arabikora. Uwundi munsi aramubwira ngo Ezekiyeli, hamwe n'iyo misi 390 uzocuza urarya umukate wokejwe mugabo ku muriro ucanwe n'umucafu uva mu bantu. Ezekiyeli aragenda arabikora. Ivyo byose yamubwira ngo abikore kugira ngo abere akarorero abantu. Uwundi munsi aramubwira ati Ezekiyeli, genda umwe ubwanwa bwawe n'umushatsi wawe wose, kandi ndagira ndababwire ngo mu Bisirayeli cyari kizira mu Bayuda uzobasangana ubwanwa bugerino. Mu yandi majambo Ezekiyeli kumwa ubwanwa n'umushatsi wiwe Imana yari mutumye ikigoye cyane. Ndibuka hari kuri Dawidi yatumye abantu gusuhuza, bashitseyo barabinuba, hanyuma babinuvye baca babamwa ubwanwa bongera babakata impuzu ngaha. Bashobora babwira bati genda, batuma kwintumwa bati byatubayeko nibidasanzwe. Hanyuma umwami arababwira ni murabaho mwinyegeza mu kwepereyo mpaka ubwanwa bumeze. Iyo buturayo nta ngorane yo ngaha, ariko ubwanwa bubanze bumere. Bisigura yuko ku Bayuda kumwa ubwanwa cyari ikintu kitabaho. Ikindi yasabwe kutarira, guterekana umubabaro yabuze umugore. Imana ikiramubwira ati ntuhirahire ngo wereke Abisirayeli umubabaro. Imana yamutegetse. Mbega ivyo jewe nawe twobishobora turishira mu kibanza. Natangwe nakubwira ngo Ezekiyeli ivyo yabwira abandi ngo bakore, ababwiye kumvira Imana, kuyubaha. Ezekiyeli yari uwa mbere yumvira ijwi ry'Imana, ashira mu ngiro icyo Imana imusavye gukora. Ibi byose yarabikurikije. Iramuhagurutsa kugira ngo aburire abantu. Arababwira yuko ukora icyaha wese azopfa. Paulo niwe yavyandikiye Abaroma mu gice cya 6:23. Arababwira ngo ingero y'icyaha n'urupfu. Ezekiyeli ne warababwira ngo ukora icyaha wese ni wazopfa.